ndatwaye award ngaha ku Muyange. Award Jambere bagiza umwana tumwemereye indirimbo 3 na video 3 ni award y'uko mu kwicenda ndayitwara ngaha ku Muyange banyemereye indirimbo 2 na video. Mwahiganwa nabande nabandi Fashion Kira F Kira J-Boy John Siri beshi yari beshi abo bose urabata hasi bose ndabata hasi imakamba Kabonga Nyanza Muyange ino Zaki beshi bose bata hasi umusitari ko muri watumye bose bata hasi wabayo umusitari watumye ndata yo nije mpagarariye Muyange muje hino ndabatange munyumvise mutangura gukanya nk'amazi yo mu muhange kugige mutashitse nk'umugabo ugomba bapiga ibitenge je n'umwami mu rubu bwami sinzigera nceka intege cicira pina gusa ahubwo ncira no muriro nije kinge kuri hip hop ahubwo mwicubahiro hip hop ni mushoboye subire mwisomero mumbonye muratinya nk'umwana nijoro nimwe subira kuvuga nzobaraza amajoro nimwe subira kuvuga nzobatamwe bohero nzobacenga tabwo nka Saida afise bar nka Saida afise bar kubera iki imizitari yawe yose ibijanye no kwiyemera gusa kwiyemera umwami imakaye yemere umwami ni makaye yemere bifese bamuguhuje ntabwo bawogira ikintu kimwe gituma to gutera ubwo bari nk'icyaha nkonzi no mu rapper nawe uri mu rapper naho utarazamuka canke batarakumenya bifese ntabwo kwera gutera ubwo ntabwo bayonera Magic Soja Kingorongoro uramuzi nawe nyine ntabwo gutera ubwo abaja ni bato Igozani TV Igozani TV wikurikirane ahantu hafata hagusuka Eka tubaramutse ku yindi ncuro bakunzi ba Igozani TV television online sanzwe iri muri capitale politique Gitega ariko tukaba tushika mu mihingo yose uno munsi tukaba turi muri commune Nyanza-Lac neza muri zone Muyange tukaba twagiriye bakwe cyo kwakira umwana kiri muto umwana afite ingabirano idasanzwe azwi ku izina rya King 5 Bites King 5 Bites King 5 Bites King 5 Bites canke King 5 Bites 5 Bites kubera ki wiyise King 5 Bites kubera niswe King 5 Bites cyaba bye bayitwe Philipo bakwise Philipo nanje gitsatsireka nditwa umwami King 5 Bites ubundi uri umwami ndayoboye urayoboye uyoboye bande abonyoboye tuvuga nk'Uburundi bwose Uburundi bwose urabayoboye ubayoboje inkoni y'icyuma bano ukuntu ufashe mikro urano ukuntu ndayifashe yifata ukuna kugira mu konye kugira mu maso ze turakubona ugutangura kuririmba neza na neza ukiyumva ati jewe feel bite ndumva ko nabo murapere mwiza nico cyatumye uno munsi ndakurondera kuri Igozani TV byatanguye gute mbega ingabirano yo kuririmba yatanguye gute muri wewe cyarangiye mwenye byarakujemo waba wiga canke darahevye ko ishuri warahevye ishuri kubera iki wahevye ishuri ubukene wari wiga mu wakangahe mu wa gatandatu none mu wa gatandatu barariha amafaranga canke wakunze akanoti kubera ino mu Muyange ngo hari amafaranga ucigumunza kwicira amafaranga n'ubukene akarato agahuzu ugenda wambaye nye ishure niko katumye uheba ariko nta tegeko rihari ryo kuvuga ati tambaye akarato ntuja kwishura yankamenye y'abatwenze wanka ko bagucisha mwijije kandi uri king nivyo ndanga ingabira no kuririmba none mubi wanyu hari umuntu yigeze kuba umuririmbyi kuririmba oya canke wakuze ukundane ninde muririmbyi wo mu Burundi wakuze ukunda ukavuga ati nanje ndashaka kuba uwo muri kazi zakanje Fabilove waramukunda cyane sana n'ubu uracamukunda cyane gose nk'ubu batondetse Fabilove bagatondekana Bifest bagatondekana Bukombozi atuyu tugomba ko ari we uhitamo kugira ngo mukorane indirimbo uhitamwe Fabilove
Fabi Love wowe uzi akaririmbo muri tumwe canke nk'akaririmbo na kamwe Fabi Love yoba yararirimbye cishiriza ko gato twumva ako gashaka kuhinga ako gashaka kunyigana mbe ni kade kabwire kanyigane kumwe batsi kade kabaze kwanza urinde ndacabaganza ushaka kugenda ukide uracabaganza niko yaririmba bifacing Fabi Love ngo aracabaganza wowe nawe nta kuntu kumbure kubera ko abarapera hari ukuntu mugenda murashishura abantu kavuga ati je nanje bana ijya flow yujya muntu ntayikoze ndumva ko ntoba fresh wowe nawe usanzwe urapa gute ivyo bidogo vyigira byinshi kendo bebwire ko n'umujeshi bireke kwama vyita umwami kandi umwami nkihari rega mari singompesha ko hip hop nije kunteza nagura byumva ukuntu ndapa hip hop tanje sukoje penga nije bojenga namukora ureke kwama mwita ba namwe nyishinga mutuko mu bisanga namwe nyihanga mutuko kwa mukanga iyo ndirimbo niyo wanditse wowe nyene canke ni ya Fabi Love kwanje ndandise kwawe bwite bigutwara kanya kangana gute kugira ushobore gutunganya imistari nk'iyi nimi urabona je ko numetse egereza micro ni minota nka 10 cyendo yandika nk'umustari w'iminota 3 mu minota nka 10 urandika imistari w'iminota 10 mu minota 10 yandika umustari umara iminota 3 hama kugira ngo umenye uwo mustari wanditse ingene uririmbamwo naho ndavuga nka ritme uwo mustari ndagutwara ukunda urapa kunuku bigutwara umwanya ngana gute kutondeka kutondeka nta mwanya cye bintwara ahubwo umwanya byontwara ubiyumvira none nta ndirimbo nimwe urasohora ngo ije habona yiwawe oya mitahe ya mitahe ni igumibura ariko nta abantu baragushikira akavuga ati dogo kubera ko tuba tuzi ko hari amamezo de production ama studio abakeneye impano nk'izi baraduhenda abamaze kunca ko ni beshi bakwizeza ibica nk'ibiri umunsi wa mbere bagutumbereye byagenze gute ndatwaye award ngako muyange award jambere bagiza ati umwana tumwemereye indirimbo 3 na video 3 ni award y'uko mu kwicenda ndayitwara ngako muyange banyemera indirimbo 2 na video biranga ugiye kubabwira ati dukore kwako ndi mwavuga kwagutera namabo iyo award yari yatunganijwe n'abandi umuhungu ngako muyange magonde boy n'abandi nyene b'Inyanza nyene nyimba vyibuka mu iryo higanwa nabande n'abandi fashion kira F kira J boy John Siri beshi yari beshi abo bose urabata hasi bose ndabata hasi imakamba kabonga Nyanza muyange ino taki beshi bose bata hasi umusitari kumbure watumye bose bata hasi wabaye wa umusitari watumye ndabata yo nije mpagarariye muyange muce hino ndabatange munyumvise mutangura gukanya nk'amazi yo mu muhange kugiga mutashitse nk'umugabo ugomba bapiga ibitenge je n'umwami mu rubu bwami sinzigera nceka intege cicira pina gusa ahubwo ncira no muriro nije kinge kuri hip hop ahubwo mwicubahiro hip hop ni mushoboye subire mwisomero mumbonye muratinya nk'umwana nijoro nimwe subira kuvuga nzobaraza amajoro nimwe subira kuvuga nzobatamwe bohero zobacenga tabwo nka Saida Fisibar nka Saida Fisibar kubera iki imistari yawe yose ibijanye no kwiyemera gusa kwiyemera umwami impaka yiyemere umwami n'impaka yiyemere ya la uradenze kubera ko imistari yawe yose niyo gutahasa abandi kubereka ko ukiyoboye niyoboye kwezi umunsi wa mbere uzo kwinjira muri studio uzo kwiyumva gute cyane gose nzo kwiyumva mu munezero udasanzwe nati ndipfuza kumera nk'abandi ariko kiriku akiri sinzi ko umuzi nawe nyene yari nkuko kwawe ariko mu nyuma aza kuva mu gihangange urifuza ko mu myaka iri imbere uzo kurira indege uyorijwe ni impano ya office cyane gose nayo bagapiki gusa akamoto kone
uzoryoherwa. Dufaturagira iryo bakwe King Philbert ururiye indege uragiye Buraya. Muri icyo gihe wifuza kabisa ko neza na neza muri wewe uza kuyumva gute? Neza ahubwo amonyene bigora nangira no cyasaba n'Imana nkaca nipfira. Uca ndisabira Imana nkipfira. Wiyuririye indege. Wiyuririye indege usaba Imana kwipfira. Nipfira kwera. Biba bigoye cyane kugira ngo kubera ko iyi mpano ufise ituma abantu benshi kumbure ubuzima baca babutwara kutariko. Utegute ufise mistari kandi nakaze ariko ukabura uburyo bwo kuja kwisohora bigatuma kumbure wiheba ukanwa itabi n'izindi nzoga kugira ngo stress canke ivyiyumviro bikugabanukemo. Bihora bishika ugafata ku gatabi canke atabi. Iyo mistari uyoga kwera. Utiyoga munwa n'inkutu. Situye twabakena twumuzi. Agacupa 5 Aga? Tungutu indundi nyene agacupa 4. Agacupa bakagwa ku majana 4 n'indundi canke 5. Aba ubwo bari ugwago. None we nkawe umara amacupa ngaye y'ugwago. Abiri ca ndumva ndeba. Abiri ca ugenda uri hayi. Muri ico gihe iyo wanyoye utwo ducupa tubiri imistari ngira ngo iza nka yose. Cyo kuntu metse simetse nk'abandi kugira ngo wumva ngo umuntu ngo yanyoye ngo ibimogi bacaririmba neza ngo yaborewe. Bacaririmba neza ngo yanyoye itabi ngo araborewe. Ahubwo je ndaborewe. Ca ndumva nta kaye. Iyo waborewe no kuvuga imistari ntibikunda kuyandika. Oya. Ariko utaborewe imistari n'ubwenge bwishi cyane. Ubundi ufise imyaka ingahe? 15. 15. Dufate ko mu myaka 5 iri imbere mu myaka 20 basi uzoba ufise igisasu. Oya saba 2. 2? 2 kabisa uzoba ufise igisasu. Ninde muntu ushaka ko azogukorera indirimbo ya mbere umu producer wa mbere azogukora indirimbo ya mbere mu Burundi? DJ Paul. DJ Paul. Ariko DJ Paul si mu producer. Njye no mu DJ. Ndavuga muri bajya bahinyanyuzi bajya abantu bakora ama audio bakora indirimbo. Umuntu kabisa uvuga ati jewe ndashaka kutazopfa ntakorewe indirimbo nanaka. Bajya ntabumenyereye kwerekewe. Ntabumenyereye. Hariho Colida Magic, hariho Amir Pro, abo hariho n'abandi menshi cyane nk'aba Chizo Boy, ni menshi cyane, ba Peniel Pro. Wowe umuhinyanyuzi ukunda kumva cyane akugaruka mu matwi ino iwanyu ku Muyange Nyanza-Lac abankana ujya uvuze nimbi ndabasubiremo Kori Domage Colida Magic. Uhora wumva indirimbo akora? Indirimbo Kori akora uyimenyeshwa niki? Ana ako kajambo karakunda kuza. Gerageze ingene kaba kavuga gute? Kori Domage. Colida Magic Magic Mix. Gasubire mu Colida Magic. Kori Domage Magic Mix. Magic Mix. Okay, tugasubiremo. Colida Magic Magic. Colida Magic Mix. The Mix. Colida Magic Magic the Mix. Tongo. Wava wihekenye. Nuko King Philbert ariko igihe tugarutse kuri iryo zina rya Philbert, iryo zina ni izina ry'umu DJ akomeye cyane wo muri Lantern DJs akaba n'umuririmbyi. Umunsi azokumva ko wamwivye izina zova ntubona ko azohava gufuhira iri naye yawe nama n'umuvyeyi yamvyaye. Ariko izina wambwiye wahawe n'abavyeyi isige ni Philip. Urumva cyo hinyanyura nyene cukora ka uriyemeye wacikora akantu cyo wiyita King Philbert. Ibere ko turangiza ikiganiro niki usaba cyane cyane kumbure kugira ngo iyi mpano yawe ushobore kugutunga? Kintu usaba mu bantu usaba kintu je no saba mu bantu hambonekera mu manager nyene anyita mu manager imbere amafaranga umaze gufata mu ntoki amafaranga yiwawe wigabira
meshi y'abayanga 20 20,000 ibihumbi 20. Ubundi nka wewe uragiriye chance yo guhura na nyine cyubahiro president Evariste Ndayishimiye, amahera wo musaba kugira ngo vyukuri ashobore kugusahiriza gutunganya imiziki yawe bahanga yoba meshi nkanga umuriyoni wo gukwira umuriyoni wewe na n'umuyobozi wa Gozen TV yoguha uhuye na nyine cyubahiro president kavuga ati mbwira ikibazo cyawe ufise kugira ngo ushobore kukigutunganiriza wosaba umuriyoni oya wosaba nga musaba ati dondera n'umumanager basi yonyitaho duhagaze ku mafaranga ku mafaranga ndo mwaka meshi anga miliyoni nk'ijana miliyoni nk'ijana woshobora kuziharura ndoziharura tugenda kumbure dusezera abadukurikiranye mbega mu buzima bwa misi yose ubu mwatubwiye ko mutaciga ubu naho musanzwe mukora uduki kugira ngo mubandanye mwiyungunganya mu mirimo yanyu ya misi yose akazi kaboneke niko dukora agakunda kuboneka cyane ngahi mu yange akamavuta kaba kameze gute urumva urasuka idumu uyisutse n'amavuta atavayo ukoresha umusegetera ukayakura wenyine uyatwara ari wewe no kuvuga najya amavuta bayasigaye mu ibido yadatashobora kuvayo mu gihe wewe utomboye ukayakurayo abarayi wawe abarayi wanje niyo mpembo yiwanje niyo mpembo yawe ujya muntu kumbure nyine ayo mabido ashobora kugaruka ati wakuyeyo menshi hasigayeyo menshi oya wene nyine araraba yaramunanira no kuvanayo akagwebe nta kandi kazi mwamukoreye kugira ngo akwemerere gufata amabido yiwe kugira ngo ukure yawe mavuta keshi kanini aguhemba ayo mabido rero ati niwikurire ubuhinga none ukoresha buba bwananiwe nyene ayo mabido gukura yayo mavuta buba bumeze gute ni umusegetera ujya dushobora kwifura kugira kwirindisha imibu utekera ku giti ukubita indani ushize indani kazunguruca nyene bari hose ugashira kibana kurayo nko ku munsi ushobora guronka nk'amavuta ngana gute nk'amamesa ushobora kuronka agasenyi pacu zibiri zitatu ubundi agasabuni uko akaronka uko umuririmbyi mu Burundi gutera ubwoba uvuga ati yo kabisa duhuriye ahantu turiko turabishwanyaguza ndumva ko yo ntera ubwoba canke nanje nwanza kwitegura nejanye Fabilove bifese bamuguhuje ntabwo bawongira ikintu kimwe gituma to gutera ubwoba ni nk'icyaha nkonzi no mu rapper nawe uri mu rapper naho utarazamuka canke batarakumenya bifese ntabwo kwera gutera ubwoba ntabwo bayone Magic Soja Kingorongoro uramuzi nawe nyine ntabwo gutera ubwoba abaja ni bato uwono yubani Fabiro abandi bose boba bari down bari hasi ya kiriku akiriwe mungana nabwo umutinyi Fabiro gusa ndiwe wobanza ukajya ugahanga n'agacupa hari yanye wanyoye amacupa abiri niki wifuza kubwira abafana bawe kubona uvugiye kuri televiziyo kuri Igozen TV akajambo babwira cyamono babwira bonsengera nkatera imbere bo gusengera ukamera nk'abandi wewe none hora wibuka ugasenga usenga yenda senga urusenga gute urusenga gute gusenga bivana n'ibintu burimo biratandukanye usenga biratandukanye yego riguma yego ariko ijambo rigaruka kenshi ngira nijyari n'nyene ryo gushika muri studio ugakora bakakumva canke bakakumenya urafise abavyeyi bose mama na papa bose babahanyene ku muyange nuko King Philbert ndagushimira ariko kandi udusezera neza kujya wabikoze mbega ntabwo uragerageza kuririmba R&B kavuga ati reka nipime ndaye ko R&B icwi nigene cyongora
Ejo. None iryo jwi ryawe ryabaye byajuko nyene. Ibyo byajuko. Ari mvi gusa ndogerageza. Gerageza two. Niwe nakuye muri beshi muronto. Ipfuza kuzombyarira ibibondo. Yeah. Ibibondo. Shendi ngwanyi mu rukundo ndagufitiye. Meze nka Jasre kwinitsa naye. Mutima gwanje nasizeho kashe. Urukundo nkukunda ruza kwaramfashe. Tambuka tuhaishe. Abatuvuga tubapokera amashashi. Nawe by'urukundo urabizi uri umwana. Iby'urukundo urabizi. Cyangwa nawe hariyo urafite agasheri mu ngana mukunda. Oya. None iyo mystery y'urukundo cuyikura he kataragira gukunda. Hajya ikintu bitwa impano. Bikujamwo. Nibikujamwo. Ubundi bikugiye mu gace uvuga ati kanandi kuko. Nk'abazokurikirana ikiganiro bakifuza kugutora vyoroshe kugira ngo bashobore kukumanaginga canke kukudugiriza impano eske bo gutora gute vyoroshe? Nk'abakunze ukuntu uca ni Mr. Ukuntu wifitiye ikizere muri wewe. Bakavuga ati uyu mwana ndakeneye kuzova ibujumbura canke kuzova hengeye kumuraba kugira ngo ashobore kumuduza. Sinzi ko ari umupeti wo mu gihugu ca Tanzania yitwa Foundatizi. Yaravuye iwabo mu kambi y'abamwo aduzwa na manager wa Wasafi atazi ko yoshitse kabisa muri Wasafi. Ni nkawe uno musi nagutumiye mu kiganiro ejo canke igihe ushobora kuronka management kumura vuga ati ndakeneye kuzoja Nyanza-Lac kugira ngo ndondere wa mwana ndamushire muri lebo yanje. Ndashaka kumenya rero ni gute uwo muntu yo gutora vyoroshe kugira muganire vyoroshe. Iyo nura gute? Cindi uhanyene ku moyange. N'umuntu atanze ubajije ati feel bite. King barakwereka ati ari hajya korera hajya. Ariko nta muntu muzinanye afise telefone ushobora kuduha telefone yiwe kugira ngo bazomuce ko basi. N'uyu mudogo nyene uyu mudogo. Yobatana ni wacarahatse. Oh yeah. Kubera ko nta muntu ashobora gufata urugendo atazi adresse canke atavuganye no muntu. Ndashaka nimero z'umuntu muba muri hagufi nawe kugira ngo bazoshobore kumuca ko kugira ngo ubufasha uzuburonke vyoroshe. Nta nimero y'umuntu uzi mwama muri hagufi na Magonde tuba turi kumwe. Magonde sadu. Oya wonganye ne kumuyaje. Hariho Magonde. Inimero ya Magonde urayifise no? Magonde. Oya. Nta wifise muri mwe. Ujya mudogo niwe nayifise. Nuko bakunzi ba Igozen TV nkuko twabibabwiye turacari Nyanza-Lac aho uno munsi twari muri zone Muyange aho twanahasanze n'impano idasanzwe umwana kiri mutari kafise ingabirano idasanzwe ariko karinda nakwibutsa nyimba ukeneye kuvugana nawe canke kumutora kugira ngo ushobore kumudugiriza impano oja muri commentaire unyandikire hama nzo gushoboza kuronka nimero kumbure ushobora kumutora ko vyoroshe. King Philbert ndagushimire cyane kubona wahevye akanya kumburaho ubu utabubuze n'amavuta n'amakeyi ubu maze kuronka ariko kandi nk'ubutumwa kandi kuri babandi bakwemerera award bakakuba bujyanye bari bakwemerera ngahe igombe iraki zitatu ubaye wa mbere mu nyuma baca baguha senkani mwibasha ndibaza n'iraki zitatu wasanze yo senkani mwibasha none warababajije ati none ko mwambwiye ko mbaye wa mbere muzompa ibashiri mu iraki zitatu warababajije nta nuko batwitaye ntibabitaye turetse ayo senkani basi wasanze mwibahasha bijya bindi bari barabemereye ko bazobasohoreza indirimbo hoho barabibakoreye yaragiye ndarekarama ndavuga baranga agitsa ati bijya n'ibyahaja nyene numva twe badukoresheje nk'ibiki ariko kumbure ibindi biri imbere biza ndagushimira cyane nongera ndanakwifuriza n'umunsi mukuru wa Noel na Bonane witeguye gute witeguye gute barantumiye no ku Noel nzoba ngiye kuririmba Nyanza nyene baragutumiye tuba wambaye gute kene ndagushimira cyane King Philbert ndagushimire cyane
Asante sana. Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh.